Ico gihe bimaze kubuko ntuze Kayini yaca abwira murumuna we ati rero murumuna Abeli ingo tugende gutembera. Baragenda mu gahinga, bamaze gushika mu gahinga aravuga ati rero kuyunda mutwaye mu gahinga nta muntu numwe aza kwigera abona ibiriko biraba. Imana idufashe cyane bene data. Amaze kumushikana mu gahinga ivyabaye nibiki, ntuze Kayini yaca yagurukira kuri Abeli aramwica. Bakunzi b'ijambo rya TV ndabaramukize amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Ndanezerwa cyane gose kuba nongeye gufata kanya nkaka kugira ngo nyage n'abakunzi b'ijambo rya TV. Webwe ari ubwa mbere uturavye turagusaba kugira ngo udufollowinge kuri Facebook canke kuri YouTube wandice ijambo rya TV hose uratubona. Haleluya. Rero uyu munsi ndabazaniye ijambo ry'abavukana ariko badafitaniye urukundo. Abantu bavukana ariko bakaba badafitaniye urukundo. Ariko imbere yuko tugiga iryo jambo reka tubanze twishikana imbere y'Imana, tubanze dusenga Imana yacu kugira ngo muri uyu mwanya ize kubana natwe. Mana yo mwijuru ndagushimiye, ndagukengurukira, ndagushimiye kuko uri Uwiteka, ndagushimiye kuko wamuri kumwe natwe uko bukeye nuko bwize. None data wo mwijuru mpagaze imbere y'inyonga zawe, Mana yera, Mana y'ubusobozi, ngiye kuvugana n'abana bawe, ndakwingize kugira Mana nguze kubana nanze. Ngiye kugurura akanwa kanje, wewe data wo mwijuru, wewe wabari we wivuganira n'abana bawe, uzabwize neza. Data wo mwijuru, n'abariko baradukurikirana nabo ukomeze kubahezagira, kandi iri jambo ngiye kwigisha naryo rize kubagirira akamaro mu mitima yabo, uzabwize neza. Mana yera, Mana y'ubusobozi, uyu ni wa mwanya Satani atanezerwa, ariko ndakwingize kugira ngo ubane natwe kandi udutwikise amaraso yawe, ni mu izina ryawe ryera, amen. Imana ishimwe cyane bene data. Uyu munsi reka nkuko nababwiye tugiye kwiga ibijyanye n'abantu bavukana ariko bakaba badafitaniye urukundo. Rero ndagomba tuze kwifashisha n'ijambo tubona mu itanguriro igice cya 4, turaza guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Ariko we nivyagusohokera urasoba kubandanya ico gice cyose kugira ngo utahure. Imana yacu ihabwe icubahiro. Rero iri jambo nari rwari uruvyaro rwa Adamu na Eva. Haleluya. Ico gihe Adamu na Eva uhoraho amaze kugira kubirukana mu itongo, baciye bagirirwa n'Imana, Imana ibahereza umwana w'umuhungu. Arivyo tugiye kugira ngo twumve mu itanguriro igice ca 4. Ufate Bibiliya yawe kugira nawe ujane natwe. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ngo kandi uwo mugabo ngo abana na Eva umugore wiwe, nuko asama inda avyara Kayini. Aravuga ati ndose umuhungu kubw'uhoraho. Asubiza ko avyara murumuna we Abeli. Abeli aba umwungere w'intama, Kayini aba umurimyi. Igihe kiragera Kayini ajana ishikanwa kuvyeze mu ndimiro ngo ashikanire uhoraho. Abeli nawe ajana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe, ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini ararakara cane, mu maso hiwe harizirigwa. Uhoraho abaza Kayini ati niki gikurakize kandi niki gitumye wizirigwa mu maso? Niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe cipfuza, ariko ukwiye kukinesha.
nuko Kayini abarira Abeli murumuna we ati ngo dusohoke tuje mu gahinga. Maze bari mu gahinga, Kayini agurukira kuri Abeli murumuna we aramwica. Haleluya! Imana yacu ni nziza cyane gose bene data. Nkuko nababwiye iri jambo ry'Imana muraryumva, urugwaro uruvyaro rwa Adamu na Eva. Imana yacu ni nziza cyane bene data. Rero Adamu na Eva bamaze kuvyara abo bana babiri mwumvise, Kayini hamwe na Abeli. Rero Kayini yari umurimyi. Imana yacu nihabwa icubahiro. Hanyuma Abeli nawe yari umuntu umworozi w'intama. Imana yacu nihabwa icubahiro. Rero ico gihe bamaze kurima, Kayini amaze kurima arimbura, aravuga ati rero ngiye gushikanira Uhoraho kuvyo nimbuye. Hanyuma na Abeli nawe aravuga ati ko Imana yampaye ibi bitungwa kandi navyo bikaba vyavyaye, reka nanze ngene nshikanire Uhoraho. Ariko bene data, reka ndababwiza ukuri, ntuze Kayini agiye gushikanira Uhoraho, wewe yagiye ari wa muntu adafise ukwizera, ari wa muntu avuga ati naho menga ibi bintu naho menga sinobisira Uhoraho. Ariko Abeli wewe yagiye yumva afise ishaka ryo gushikanira Uhoraho kandi bivuye ku mutima. Reka ndababwire namwe bwe bene data, iri jambo ry'Imana riratwigisha. Na wewe uri mu itorero usengamwo, hari abantu benshi usanga bagenda gushikanira Imana, bakagenda gushikanira Imana batabigomba. Abandi nabo bakavuga ati reka nze gushimira Imana, agashimira Imana yumva menga ntibivuye ku mutima. Reka ndakubwiza ukuri bene data, wewe ni waza gushikanira Imana, Imana ntizashobora gushimira cyangwa ngo yakire ishikanwa ryawe. Kubera iki? Utanze iryo shikanwa ritavuye ku mutima wawe, utanze ico kigira 10 kitavuye ku mutima wawe. Imana idufashe cyane gose. Ibi rero nivyo vyabaye kuri Kayini. Kayini yagiye gutanga ishikanwa, ashikanira Uhoraho bitavuye ku mutima ngo yumve yuko jewe irishikanwa ngiye kurihereza Uhoraho. Imana idufashe cyane. None nawe uri urankurikirana ukabuzi yuko ufise umutima nk'uyo wo kuvuga ati jewe iyo ngiye mu rusengero ngiye gushikanira ishikanwa Uhoraho, genda wumva yuko nyene bivuye ku mutima kandi ni widodombe, kuko ni wamara kwidodomba Uhoraho ntazagirante, ntazajyakira kandi ntazarishikanira. Rigiye shikanwa uzoritanga rizagirante, bazorikoreza mu rusengero, ariko Uhoraho ntazoba yaryakiriye. Ariko ni waza gutanga ishikanwa ryawe wumva bivuye ku mutima, Uhoraho azagirante, azaryakira. Ibi rero nivyo vyatumye ntuze Uhoraho amaze kwakira intuze ishikanwa rya Abeli, ntuze Kayini yacagira inki iwivu, aravuga ati kubera iki Uhoraho yase kwakira ishikanwa ryanje ariko agatora rya Abeli. Imana idufashe cyane gose bene data. Ndiko ndababwira aho hagati bimaze kubuko Kayini na Abeli haciye haba urwanko. Imana idufashe cyane gose. Kayini na Abeli haciye haba urwanko. Niyo mpamvu nawe ndiko ndakubwira ibi bintu biratwigisha, iyo ufise uwo mukundana akaba afise ibintu ari karakora bikatera imbere, nawe ivyo wawe ntibitera imbere, ugaca utangura kugira iwivu. Reka ndakubwize mwene data, wewe iyumvire icatumye uwo wundi muvukana ivyiwe vyarateye imbere. Kubera ki nawe bitateye imbere? Nuko wewe ashikanira Imana kandi akayishikanira bivuye ku mutima. Ndawe nico kintu ukwiye kwiga kugira ngo ushikanire Imana bivuye ku mutima iwawe. Imana idufashe cyane gose. Ariko nutabikora uko, Uhoraho ntazotora ishikanwa ryawe, nazokwigira ritora na gatonyi, nazatora ikigira 10 cawe, uzagitanga nkuko nababariye giherere hajya mu rusengero nyene, ariko Uhoraho ntazokwigera agitora. Niyo mpamvu rero uyu munsi ndabazaniye ijambo ry'uko mukwiye gukundana, abantu muvukana mu ndimwe nimugiranira urukundo, kuko mwese mwaciye mwaciye mu nda imwe. Niyo mpamvu bene data mukwiye gukundana. Iki gihe cyaramaze, abantu bese bariko barankana muri iki gihe. Nivyo mwirirwa murabona, abantu bavukana birirwa baratemana ibipanga, abantu bavukana birirwa baracumitana amacumu, abantu bavukana birirwa baraterana amabuye. Bene data, ivyo bintu ni ikosa rinini cyane gose. Imana idufashe cyane gose. Niyo mpamvu ndiko ndagutumiza ko uri kurankurikirana, ugire urukundo na mwene wanyu na murumunawe, eka wari wese muvukana mugiranira urukundo.
kandi ukunde na nyoko yakuvyaye, ukunde na so yakuvyaye, kuko nutakunda abo bantu ntuzokwigera ugira imigisha mwene data, ntuzokwigera wigera uronka imigisha na gatonyi. Ariko ni wakunda abo muvukana uzagira nte, uzaronka imigisha. Imana idufashe cyane gose, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntuze waro yarabwiye Kayini ati ngo ni wakora neza uzogira hane, ni wakora neza abantu bazoshima, ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi. Imana idufashe cyane gose mwene data uri urandaba, ni wakora neza abantu bazanezerwa, uhora azanezerwa, ariko nutakora neza icyaha kizoba kibunze ku rugi. Imana idufashe cyane gose, niyo mpamvu ukwiye gukorera Imana, ugakorera abantu neza, ukerekana umutima w'urukundo, ugakunda mwene wanyu, ugakunda uwariwe wese, kugira ngo werekane urukundo. Hanyuma mu byo uzoba uri kurakora uhora hazagira nte, azabihezagira. Rero ico gihe bimaze kubuko, ntuze Kayini yaca abwira murumuna we ati rero murumuna Abeli ingo tugende gutembera. Baragenda mu gahinga, bamaze gushika mu gahinga aravuga ati rero kuyunda mutwaye mu gahinga nta muntu numwe aza kwigera abona ibiriko biraba. Imana idufashe cyane bene data. Amaze kumushikana mu gahinga ivyabaye nibiki, ntuze Kayini yaca yagurukira kuri Abeli aramwica. Muravyumva bene data, abo n'abantu bavukana mu ndimwe, kandi se wabo yabarosa arabana babiri, abahungu babiri, ariko uraba ingene yaciye yagurukira kuri Abeli aramwica, kandi amuhora iki, amuhora ubusa. Urumva bene data, ngo nuko uhoraho yase gutora ishikanwa ryiwe mu byo yarimye mu ntuzeyi mu ndimiro ziwe. Rero niyo mpamvu uriko ndakubwira wewe uri kurankurikirana, nyamba ufise umutima nk'uyo, senga uhamagare Uwiteka, fukama usenge. Ni wumva ijwi riza rikubwira ngo genda ukora ico caha, uzomenye yuko ari Satani ariko arakosha. Rero iyo umaze kumva iryo jwi ni ugufuka mugasenga uhoraho. Uhoraho niwe aza atabara, ariko Satani wewe akosha nabi, kuko ntuze Kayini yohejwe na Satani, niyo mpamvu yaciye agenda kwica murumuna we. Imana idufashe cyane gose, wewe uri kurankurikirana mwene data, nimugiranire gukundana, mukundane n'abavyeyi banyu bazanezerwa babonye abana babo ariko barakundana. Nimugire kwankana, kunda ivyo mugenzi wawe ariko arakora, murumuna wawe nyambi ariko arakora biriko biragenda neza, nubikunde, kuko ni nawe Imana izahezagira ivyiwawe. Ntugire ishari, ntugire inzigo, ntugire ngo nuko ngo ntuze ngo wayi ngo naka ngo ivyo biriko biragenda neza, wayi ivyo ariko aradandaza biriko abantu biriko biragenda neza, ngo ivyo wanze nanze ntibigende neza. Let me telling you, nuko wewe yishikanye imbere y'Imana, ivyo akora vyose ajana n'Imana, atumuhora ati jewe Mana ndasavye uhezagira ivyanze, kandi mu vyo nasaruye ndabiguhaye Data wo mwijuru, kugira ngo ubihezagire. Imana yacu ihabwa icubahiro. Rero wowe uri kurankurikirana, gira gukundana, ukunde mwene wanyu, ukunde buri muntu wese. Iryo jambo nama nagigishije, kunda buri muntu wese, ariko cyane cyane uwo muvukana mukundane, ntimujyane. Imana idufashe cyane gose. Let me telling you guys, rero Imana imaze kubona ati ntuzeka Kayini yamaze kwica murumuna we, Uhoraho yaciye aramubwira ati wewe mbe ntuze mwene wanyu ari he ko ntamubona, murumuna we ari he ko ntamubona. Ntuze Kayini aragira ubwoba. Uhoraho aramubwira ati ivyo wakoze guhera uyu munsi ubaye ikivume, kandi amaraso yiwe ahagaze ku mutwi wawe. Haleluya. Aramubwira ati nivyo uzorima ukimbura bizogupfirako, ntaco uzokwigera wungukako, uzoba nyene umuntu wo ngaho, uzoba umuntu wo mwibarabara. Mwene data uri kurandaba, kugera naho Kayini agera akabwira Uhoraho ati uremeye yuko mba nk'imbwa, uremeye yuko mpfa nabi. Bene data, let me telling you, reka dukunde Imana yacu kandi tuyumvire, twumve amajambo yayo, dukurikirira ijambo ryayo. Iyi Bibiliya ni wayigendako, ntacu uzokwigera ubura mwene data. Ariko nutagira kuri iyi Bibiliya uzokwa muri mu bibazo, uzokwa muri kurajyana na murumunawe, na mwene wanyu, na mushikawe. Let me telling you, mugiranire urukundo, kunda mushikawe, kundana, mukundane nkuko mwavuye mu ndimwe. Haleluya. Rero ndiko ndaguhanura ugire gukundana. Imana yacu nihabwa icubahiro.
gira gukundana. Uyu munsi niryo jambo ndabazaniye kugira ngo mukundana bavukana mukundane, mugiranire umutima umwe, mukundane. Niwabona nakabuzi musangire kabisi nagahiye, nimugume muri ko murajyana. Uhoraho nazonezerwa abonye muri ko murajyana, haleluya. Ariko azanezerwa abonye mufitaniye urukundo. Iryo ryari jambo ndabazaniye uyu munsi, kandi ndanezerewe kuba mbanye namwe. Imana ibahezagire. Ndagiye gusenga kandi nsengera naho abantu bose badafitaniye urukundo kandi bava mu ndimwe. Data wo mwijuru, ndagushimiye ndagukengurukira, ndagushimiye kuba wemeye nkashikana iri jambo ryawe, nkarishikanira abana bawe. Ntuhabwe icubahiro. Uri Imana uhoraho, uri Imana uri ku ngoma, uri Imana ya Isaka, Abrahamu na Yakobo, uri Imana uko bukeye nuko bwize. None Data wo mwijuru, ndasengeye babantu bavukana mu ndimwe badafitaniye urukundo. Mana ugasanga bariko baraba ntuze Abeli na Kayini babaye. Kayini agatangura kuza kutakunda ntuze Abeli, bagatangura kujyana, akaza kwemera, akaza kwica ntuze Abeli, amuhora inzigo, amuhora kuko wewe wemeye gutora ishikanwa ryiwe. Mana ndakwinginze, naho bose bafise umutima bose, ndagomba wewe ngo batacinga aho bari hose. Urungike enzo abatacinge mu izina ryawe, urungike enzo abatacinge mu izina ryawe. Ndasengeye n'abagwaye bose bari mu bitaro, nabo kandi ubahezagire, ubakize. Mana ingwara zose bagwaye uzibakure ko mu izina ryawe, n'abafisa zo bitandukanye nabo kandi ubahezagire, kandi ubatacinge mu bibazo barimo byose birangire. Uzabwize neza n'iri jambo ryawe Mana, ndakwingize kugira ngo uriheza kandi uhezagire n'abagiye kuriraba, ribagirira akamaro mu mitima yabo. Uzabwize neza. Sinavuga byinshi musarare, ariko Mana nize wewe yuko uri Imana uhoraho kandi wumva ugusenga kwacu. Ni wewe wemeye ukatwitangira ku musaraba, ugateseka, ukabambwa uzira twebwe. Ni wewe Mana dusenga, kuko waravuze ati ngo nimwasaba mwizeye ngo ivyo muzosaba byose ngo nzabibaha. None Data wo mwijuru, natwe tubisavye twizeye, ni mu izina ryawe ryera. Amen. Rero bene Data, muriko muradukurikirana, Imana ibahezagire. Tuzosubira wundi munsi. Bye bye.